Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze bakunzi mubandanya kudukurikirana kaze mu kiyago cuno musi. Leta y'u Burundi yarihaye intumbero yuko Uburundi buzoba bumeze mu myaka iri imbere. Muri iyo ntumbero leta ikaba ifise hangiro yuko Uburundi bwoba igihugu cifashe muri 2040, igihugu kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Muri iyo ntumbero nyene Uburundi bukaba buriko bushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere bise Plan National de Développement PND 2018 ushira 2027. Twibukanye kandi ko inyuma y'imyaka itatu hari muri ruhenshi umwaka wa 2020 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimikwa, ishivugo yashize imbere kwari uko umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko wose ukaronka amafaranga. Uko biri kose usanga hagiye havugwa imvugo nyinshi zigana ku iterambere, ariko bwa Burundi bwa nyaburunga buguma buzingamitswe n'ubukene, mbere ugasanga ari n'igihugu giharugwa mu bihugu bikenye. Mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira wa 2024 azokwisunga imigambi yateguwe nuko iriko irakogwa nico izoshikako, ivyo bise mu rurimi rw'igifaransa budget programme. Ariko rero aho umuntu yo kwibaza muri rusange ati mbe ni gute ayo mafaranga azorangura neza ivyo yagenewe ku neza y'abarundi bose. Ikiyago cuno musi tukaba twifuje kurabira hamwe ibijanye n'igenzurwa ry'amafaranga leta izokoresha muri bwa buryo bwa budget programme, no kuvuga amafaranga leta izokoresha ifatiye ku migambi yashizwe imbere n'ukuntu iriko irarangurwa. Turabe kumbure n'inkingi vyocako uko vyifashe uno musi kuva Uburundi bwisunga iryo ringanizwa n'ibindi. Eka mbere twongere tunarabire hamwe intambamyi canke ivyokogwa kugira iyo ndinganizo ishimishe abarundi bose atawusigaye inyuma. Hano muri studio rero tukaba turi kumwe n'abatumire batatu. Faustin Ndikumana uri umuhinga mu by'ubutunzi, ukaba kandi urongo ishiramwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Reka ndakuramutse nongera ndaguha ikaze muri kino kiyago. Murakoze, ndabaramukije, ndashimye kubona mwadutumiye, ndaramukije abo turi kumwe dusangiye ikiganiro n'abarundi bose baza kutwumviriza. Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Anatole Iradukunda wanonosoye by'amategeko, ukabahoze uri muri sentare igenzura amatungo ya leta ariyo Cour des comptes. Nawe turamukuramukije, sangwe ikaze. Ndabaramukije cyane, akoze no kudutumira. Ubundi mutumire ni Francis Rohero, n'umunyepolitike yigenga, nawe ne yanonosoye ibijanye n'ubutunzi, waritabiriye kandi amatora ya 2020 mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Francis, nawe sangwe ikaze muri kino kiyago cacu. Murakoze cyane, ndaramukije abo turi kumwe baduhuje, nkaba ndamukije n'abariko baratumviriza bose. Ugutunganya amafaranga leta izokoreshwa hisunze imigambi nibishasha hano mu gihugu cacu. Mbe inkingi zavyo nizihe mubona bitunganije gutereka mpere kwa Faustin Ndikumana muri Parcelle? Bo gutunganya imigambi ya leta budget ubwa mbere hoho bizana nahe ni urabona igihugu kiragira programme politique. Programme politique niyo y'abanyepolitike hejuru ashaka batsinza amatora, hamagira programme hamagaca barondera rero ingene abahinga bayishira mu ngiro bakagira ico bita amaplan manini hagaca n'amaplan mato agenda arabishira mu ngiro, hanyuma mu nyuma hagaca harondegwa uburyo kugira bije mu ngiro. Mu bisanzwe bimaze gufatana ibyo kurondera uburyo, ibyo kurondera izo kugira iyo planification y'amaprogramme akaboneka, hama ngacurondera uburyo gushira mu ngiro, hanyuma gacukontora ingene ariko biraja mu ngiro,
nivyo muri rusangi bigize ico bita iyo budget programme gouvernance budgetaire nico ivyo rero bifite akamaro kanini. Iyo control ikorwa n'abandi, control ikorwa ku banyagihugu, aro control ishobora n'inama nshinga amateka kwizina ry'abanyagihugu, na control igwa n'ibigo by'abahinga babinyoye babunyoye babinonosoye nk'izi za Cour des comptes kugira baze barakwifaranga ryakoreshejwe neza. Ivyo rero bifatiye hamwe bica bizana budget programme. Mugabo rero hariho ibintu vyangombwa bitegeza kuba bihari kugira iyo budget programme ishobore kubihari, nuko bikorerwa mu muco budget itari mu muco nta budget programme uvuga kuko urumva ni kuko abantu babona bagasoma ko izo programme turazibona turazizi ari imigambi iboneka n'abanyagihugu bakagishwa inama hajya muri ko barayira baraka tuti kazurumviriza yuko ibabaje abanyagihugu nk'ubukamya ati mbega ko tugize imisi tubuze igitoro ubu bashize muri programme nko kubaka stock strategique y'igitoro tugiye kuruhuka uyu muzigo w'ibitoro tuzoba dufise ibitoro by'amezi 3 ni nk'ibintu habene ivyo usanga hari ibintu bibaje abanyagihugu bwa tutima ibyo biboshira imbere kugira abantu batangura gushira imbere imigambi idafitiye akamaro benshi kumbura ifitiye akamaro bonyene kubera bazi ibyo bazoyikuramwo. Aho rero n'ikintu gikomeye cyitwa gukorera mu muco n'ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri ni ingene ayo maproje aca tungwanya itunganywa giyo migambi iyo migambi iratunganywa neza ikigwa. Hari ubuhinga gutunganya imigambi ukaraba n'ikizoshikako ukamenya ingene amasoko azotangwa n'ingene bazosuzuma yuko ico kintu cubatswe. Wewe uzovuga kugira ubaka ibarabara uzotegura amahera ngo miliyari 3 zizubaka iki niki reka kumbure ico c'amasoko turaza ko ndakijamwe ndiko ndakiba kusoko bitunganya neza ndiko ndabivugira muri rusangi sindaja indani. Urumva hanyuma ikindi cyo gikomera ni ibintu byitwa nuvuga ati redevabilité y'abashikiranganje bategura iyo migambi. Kuvuga tuti ubu tumenyereye ko umushikiranganje we gaca leta aza kuvuga ibiharuro gusa ngo ibi nibi ngo bizogenda ukuntu abantu bahawa gutyo. Mugabo mugihe tutaricara ngo tumenye programme muri ministeri imwe umushikiranganje ayisigure ubushikiranganje bwose umwe bwerekana imigambi yabo isezerano n'abarundi kandi dukanura amaso turabe yuko biriko biraja mu ngiro. Ni vya bindi ucuguma urindira ugasanga amahera rikarasohoka ubona imiduga ubona abantu batembera bijirikira kogwa ugasanga basigere bihutira bati burya rero bije ni bahemba abakozi ba leta nta kindi kibazo rondera muhemba abakozi mugura impapuro mubuze abantu batonde abantu burya ibindi bizoba biheze nta uza kukubaza ati mbega aba bya bindi ko bitubatswe nta wundi hemba abakozi gusa urazi ko bavyitwaza guhemba abakozi do guhemba abakozi n'ivyo bintu murundi tuzi ngo leta rone ngo ntikora ibigambi ngo abakozi ntibagumye bahembwa bagarukirizaho sinzi ko ndiko nabe hanyuma ikirisha gikomera rero sinzi ko ndiko kwikomera ni ya control rero naca ndiko navuga habe isuzumwa ribahaye hanze donc hari isuzuma ryo rikogwa na leta nyene ko yegeze kitabije hakaba n'irindi riza rivuye inyuma ya leta no gucugwanya igiturire n'abanyuza amatungo y'igihugu ko iyo bije uzoguma ubona iduga ntumenye yiherera ija mu ifuko y'abantu kubera ubusuma ndagwa karonka byo kumpanda ijya baraje yo kumpanda urabona ko ari amafaranga bayanyurujwe urumva ari cyo utagikontroye ngo umenye bari kwanyuza ngo bahashe iyo budget programme nta na kimwe izotindishikako. Ndagoye nk'akarorero umuntu uze ubona ko muva mu 2012 mfashe ku myaka 10 gushika mu 2022 shira 2023 ni myaka 10 ihetse. Ico gihe mu 2023 dutanguje bita CSRP kimwe wa mugambi wo kurwanya ubukene haraza na vision 2025 hari tangwe mu 2011 mu 2017 haraza PND bacugenda ukaraba mu 2012 amakori yatojwe yangana n'imiliyaridi 500 mugabo ubu dutoza imiliyaridi 1,500 yarigwijije ugacugenda ukaraba madeni ingene yiyongereye tugeze madeni imiliyaridi 4,000
ugaca ugenda ukaraba amahera atozwa atava mu makori yari miliyoni miliyaridi 48 mu 2012 ubu tugeze ku miliyaridi 206 bigira inshuro zine ugaca uraba ingene icubona ku rubuga ukaraba mu bunderati abana aho bicara ingene amashuri ameze iby'indero bimeze wagenda mu burimyi ukaraba ibyo mwava ingene bicegwa ukaraba ingene uburimyi atabikoresho bikomakomeye biraboneka ukaraba ingene imbuto selection zigora ukaraba ubushakashatsi zirya zayiza ngene biteba waravuze nk'ijya ngwara yaduteje budi y'ibitungwe ngene twatevye kuhangana nayo bagenda amabarabara ukaraba amabaraje izo ngomero ukarama barabara biva haryaje ndajyahe ngene biteba ukaraba mu gisagara ca Bujumbura ukaraba inza bashikiranganje bakoreramwo barabije soko ya Bujumbura itarahera aba kuri FFB nta kirubakwa donc wagenda ngo bavuze ngo baravuze ngo kuri FFB nta kirubakwa baravuze ngo bagire zone economique spéciale wa Rubondo nta kiratangura donc kavuga uti none uravye nkavya za Saint Springene zonone karabana ntizisubigwemwe ajya muzijya nyubakwa none kavuga ati none bigenda guti done ucuja mu mirano n'amafaranga aduga ariko ibikorwa amadena kakwa umva ucuja muri ya governance umva tuti bwa bundi rero ko bitariko biraja mu muco ko kontore tereke iragenda neza kwageso ko guhasha ibiturire n'ubunyonyezi katarahashwa bwa bundi ya mahera yahereye mu bantu tuguma tubona ayo mazu yubakwa cangira gute y'abantu nibiki baduza kumbe umunyagihugu nawe ari karaha guca kituma rero iyo budget programme ivyo byo kuda governance budgetaire numuzi nyimba dushaka iterambere numuzi ukorane vision 2025 nigiri here vision 2025 muratumaze kugera he eka kumbure turagaruka rero ni plan national de développement turimwo urumva rero nico kibazo tuvuga tuti ubu harageze ibi by'agashomeri tubona ibi bya inflation ibi by'ibitoro ibi ubukene ibi bintu tukavuga tuti nivyo bandanya kandi turiko turiyandeta gusumba kandi twitonga makuru turiko turayatoza nico gituma rero tubona ko bikenewe ivyo bya governance budgetaire cyangwa budget programme urakoze cyane Faustin reka kumbura ico kibazo ndacerekeze ku munyepolitike Francis Rohero tuvuze bijanye no gutunganya amafaranga leta izokoreshwa hisunze cyane imigambi namwe twarabonye ko ari ibintu bimwe mwagiye murabivuga ko imbono ni imwe kumbure mwumvise uko muri parsemo babivuga oya imbono si imwe kuko burya abantu iyo bariko baritoza baba bafite icyo bagomba gushikako mu bisanzwe uno munsi turiko tuvuga hariho umuntu igihugu cashize imbere yatubwiye yuko igihugu coba kirwa kirisununura mu myaka 20 kiraza canke kikaba giteye imbere no kuraba ivyo abayipfuza nivyo turiko turakorera ko nizi budget bariko baravuga bitumbereye mu vyo ashaka ingene ari karabikora nivyo tuje gusesangura rero nkajewe ndiko ndabivuga ubwa mbere muravye ingene amahera ya leta ikoresha ingene agenda araduga tumaze imyaka itari mike amahera ku mwaka ya marika araduga ku buryo ushobora gusanga aduzwa n'icyo no kwita nk'ikigwiza nimwe bita nka coefficient ngira ngo igera nko ku 13 kwijana canke 15 kwijana ivyo rero iyo biravye ugacibona ko twari tugeze muri umwaka waruheze ku mahera leta ikoresha gera ku miliyaridi 2400 bikavuga yuko ubunye mu mwaka uza uyu tugiyemo tugiye gukoresha miliyaridi hafi 4,000 kuvugana amahera menshi azo kwiyongera ivyo bisigura ko uravye ingene leta yabiteguye izokongera amakori cyane ku bintu byinshi kuri babanyagihugu nyene bameze kumwe bahora mu mwaka uheze no kuvuga sakazi kiyongereye canke subuzima barimwo bwiyongereye ngiye kwibutsa nk'ibintu bikuru bine vyerekana umugambi mwiza wa politiki ngene ubuteguye mu gihugu cyo no kwita politique économique nziza berekana ko itegerezwa ikintu ca mbere kuba yadugije umwimbo w'igihugu bico bita croissance du PIB mubavuga muti igihugu cadugije umwimbo ico nico kintu ca mbere banza kuraba igira kabiri niyo mugeze aho bagira bati hariho plein emploi mbega abarundi bariko barakora muri rusangi bose bariko barakora gukora su gupfa gukora gukora ikintu kiguha
no kwita revenu no kuvuga mu kirundi icukuramwo kigaragara c'amahera giharurika. Igira gatatu ni gihe mushoboye kumenya muti ibintu by'ibiciro biraringaniye birafise aho bigera ibiciro byo mu gihugu cyo gustabilize ibiciro by'ibintu ibifungwa n'ibindi byose mamurongera nka kuyavuze mu kanya vy'ibitoro n'ibindi. Igira kane ni gihe ushobora kugira ati ivyo turiko turashora turagura hanze dukenera biraringaniye n'ivyo turonka iyo natwe dushoye hanze. Ivyo rero ibintu bimva equilibre externe mu ma échange mu bantu ari karagira. Ivyo rero nivyo jemba ndindiriye muri budget kumenya ati ivyo bintu bizonshikana ngaho nayo ubundi budget zamaho mwaka ku mwaka hategerezwa kuba budget kandi aya majambo tuvuga ngaha hari gihe abanyagihugu bataba bayategera no kuvyukuri ugasanga mu mibereho yabo ntibabimenyereye nibijya fose yaravuze benshi bazi ko mahera ya leta yo guhemba abakozi ba leta gusa ntibazi ko ari amahera y'amakori batanga agenewe imigambi itegerezwa kubateza imbere nk'akarorero mu kugwiza ibi by'umwimbu twari tuvuze muri ibi byo gutuma bashobora kuronka ico bakora bakaronka ubuzi kuko aya makori turiko turipfuza azoduzwa ntashobora kuduga umwimbu utaduze ayo makori ntayo bazoronka batariko barakora rero uco usanga iki tuba tugiye mu budget programme ni vyiza ko twahora mu cyo bita imigambi tunganije biravye amahera abonetse ubu tugiye muri budget programme kuvuga ko leta yiha imigambi y'igitangaza ihanitse ikavuga iti amahera ngiye kuyarondera rero niho ubona ariko kubera iki mushize kwihanitsa imigambi ihari kumbizoja n'amahera zoko imigambi yamye tuvuze ngo niho bagiye kugira imigambi umengo karamahera twahora tuyaronka yarayo gufyina erega imigambi yamyeho mugabo iyo migambi ihanitse ucumengo ivyo mvuze ni mu gifaransa no bikoresha yuko ari bikorwa binini vy'igihugu ndaguha karorero mu mwaka uheze warabonye bavuga ngo amakoperative ngo bayahaye miliyoni 10 zo gukora uca wibaza no kuri koperative bahi miliyoni 10 z'amahera y'amarundi gukora ku mutumba nongaha mu mabutike muri quartier wacu imiliyoni 10 ziguha butike risa gute iyo rero uvuze ngo mwene utwo tugambi duto ntidushobora guteza imbere abantu mvuze rero ihanitse nibikorwa bikuru by'igihugu uvuga uti reka ndabirungikemwe amahera bize gutuma abantu benshi bakora baronka ubuzi baronke agahembo bashobore gutanga y'amakori banonokewe babikora kugushaka kuko iyo batabitakubaye uko amakori barayahunga bamwe bakemera gutanga igiturire rero uco usanga mu gutunganya ibi vy'imigambi canke ibi vy'amahera ya leta biba bifatiye aho cane kumenya ico bagiye kurindira muri ivyo bamenye ko amahera bayatanga kugira ngo abagarukeko atume iyo migambi yabo iba iboneka babeho hariho n'abarundi bubagezaho bagira ngo bumvume ngo leta ntiboyisaba byinshi bumvume ngo ivyo leta yakora birakwiye ngo nibaje mu bindi bitari vya leta bakibagirwa ko ico ukora cyose naho uri kurakora ivyawe ni leta ibitunganya itabitunganyije ntaho bicisha. Murakoze cyane Francis reka kumbure tugaruke kwa Anatole iradukunda mu munyamategeko Faustin hari ico yari yagarutse ko cyane avuga ati habe isuzuma mbega muri no ntango canke muri uno mugambi wa budget programme mubona ari gute kumbure yo sentare yo gerageza kuraba koko ko ibiriko birakorwa mu gihugu byisunga ivyo abanyagihugu bashaka canke byisunga imigambi yashizwe imbere kuri kicerekeye ingene leta itunganya amafaranga izokoresha ifatiye ku migambi ari novuga ni integuro shasha igitanguranye n'ubu mwaka mugabo isanzwe ikorwa n'ahandi no kuvuga si mu Burundi hambere habaye iyo nteguro rero leta kubona yari ihaye iyo ntumbero yo gutunganya amafaranga izokoresha ifatiye ku migambi yihaye novuga yuko ari indinganizo shasha kandi gushika ubu novuga nibaza yuko ishobora kuba nziza tufatiye kuzahoraho ubwa mbere rero novuga igikomeye gusomba ibindi leta itegeza kwiyumvira imigambi mikuru ikomeye ifatiye ku mugambi mukuru yihaye mu myaka yari yatekanije yuko hazobaho gushira mu ngiro imigambi iba yaragiye muri politike abiyamamaza babashize mu migambi yabo mu matora hanyuma novuga rero muri ino migambi hacavamo imigambi novuga ni mito igenda iva mu bushikiranganje butandukanye kuko ubushikiranganje bwose murazi yuko babufise ico bugamije ari nk'ubushikiranganje by'uburimyi ari inyigisho iz'umutekano uko nuko hanyuma rero iyo migambi mbega igiye kuzohabwa amafaranga
igikomeye yarizwe neza yarizwe neza ifise ihangiro iriye aha bari hagati mu bushikiranganje nibo biha iyo hangiro ego kubera baragira integuro bati muri no mwaka zokora ibikorwa ibi nibi tubitikanije amafaranga azobangana uku twifuza kuzoshika kuri iki rero ivyo babanza bagateganya bagategura amafaranga azogirwa muga cane bikomeye ni gihe cyo gushira mu ngiro iyo migambi rero ishigwa mu ngiro hariho abajejwe iyo migambi ni kuvuga aba batwara uwo mugambi uburiko urashigwa mu ngiro hanyuma harabaho rero ico novuga nti igenzurwa gibanze gindani wabo imbere ico novuga nti igikorwa n'ubugenduzi bukuru mu bushikiranganje ubugenduzi bukuru bwa leta hanyuma mu nyuma ubugenduzi bubiri butandukanye ego kubera mu bushikiranganje harimo ubugenduzi hama hakaba n'ubugenduzi bukuru bwa leta rero mu bushikiranganje barisuzuma bo nyene baravye imigambi bihaye bakisuzuma ati mbega mu byo twari twemeye ko tuzoshikako two turabishikako hanyuma hakabaho igenzurwa rigirwa n'ubwo bugenduzi bukuru bwa leta ariyo inspection générale de l'État baraba bati mbe mu migambi mikuru leta yari yihaye ikirashigwa mu ngiro hanyuma ubwa gatatu inyuma yuko baheje gukora ubwo iyo migambi kwishira mu ngiro sentare ijeje kubahiriza gucungera amatungo ya leta iciyeza nayo kagira ubwo bugenduzi muco mitegeko yerekana ingere leta yakoresha amafaranga ariyo bita projet de loi de règlement de compte rendu budgétaire mu kinyamazuru rero novuga nti igikomeye kidasanzwe novuga nuko leta kuri iryo hangiro yihaye yoshiramwe ababifise inyungu no kuvuga abarundi no kuvuga abarundi bose no kubashiramo dufate bagomba bubake nk'amashuri kugisha inama abantu bari aho hantu kugira bumvirize ivyo bakeneye bazobakorera ivyo bintu terambere izobagarukako no kuvuga ubwo bushikiranganje bujejwe ico novuga ni ministère sectoriel yatekereza kuja kubaza bari abantu igomba kuzofasha kugira ngo iterambere rizobashikira rizobe gishura ku bibazo bari bafise kuko integuro y'amafaranga yategerezwa kuza kwishura ku bibazo abarundi bafise rero mu vyerekeye abarundi bafise ni bimwe Francis yaraje kuvuga mbega ko hariho chômage itera iduga abo bantu hobaho gushiraho akazi gute mbega twashobora gutorera inyishu gute ikibazo c'uburimyi mbega twashobora gutorera inyishu gute ikibazo c'inyigisho kuri ico rero izo programme iyo migambi mikuru yategerezwa kubazwa abo bantu ariko turaho nyene mbega hoba hariho abahinga kumbe bazofasha gushira mu ngiro iyo migambi bara yarateguwe abahinga mu bushikiranganje bwose harimo abahinga no kuvuga abahanuzi mu bushikiranganje bajeje gukwirikirana yuko imugambi baba barihaye uri kurashirwa mu ngiro hanyuma ikiba gikomeye cyane gisumba ibindi byose ngene umugambi wizwe kwera igihe umugambi wizwe nabi ushirwa mu ngirwa nabi abo bahinga none bigiyo migambi barayize neza kugira ngo ihangiro tuzorishikeko neza kubera abazogira igenzurwa bazofatira kuko bateguye umugambi ico bitero control iba par rapport à la planification ingene bateguye umugambi n'ingene uzogenzurwa rero abashira mu ngiro iyo migambi mu bushikiranganje hose bariyo habariyo mugabo no kuraba mbega harimo gushaka kugira ngo uwo mugambi uzoshikweko mbega bararaba bati mbe wa muntu tutegeza kuja gufasha twarashitse turumva ikimuhanze kugira ngo tuzokubite hamwe nyene hamuhanze kuko turabiye muri rusangi hari igihe ushobora kuja gukora iki wiyumvirira ikintu umuntu ukamukora ico atarashatse nico gituma rero nk'aba bari mu mashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike canke abarundi bose abigenga bose bategeza guterera kugira ngo kimwe gihanze abantu abari ico y'amafaranga azoja gufasha kugira ngo kiveho murakoze cyane ariko turaho nyene Faustin avuze kuri iki kijanye n'abahinga kumure mwiho intererano yanyu niyihe kugira koko iyo leta hasigaye imisi mike kumure ino budget programme
ije mu ngiro muri uwo mwaka ni gikimwe ho mufasha kugira murayiko abahinga baboneka hama bakore ico bategerezwa gukora dufasha kugira abahinga baboneke abo bahinga bahari kugira mubasahirize kugira koko abahinga twerekana ibikorwa abahinga leta irabarondera nitwe tugo nta mudasoba muri abo baba bashizwe imbere kugira bakurikirane imigambi ugira gute abo bakurikirana iyo migambi abo bahinga baba bashizweho ntaco mubanenga kumure ku bikorwa baba bakora ni gute bokora neza ico bategeza gukora cyo twakivuza imigambi yizwe neza kandi harimo priorite nibiki mugabo siko biriko birakogwa ubu intambamiziri ku nyene iyo migambi itunganywa kuko n'ubu unyi mu cegeranyo cabaye ejo bundi harabaye icegeranyo cagizwe n'abahinga kandi catumwe na leta citwa PIFA cerekana neza ingene ivya governance budgetaire imeze mu Burundi usanga ingorane ni nyinshi hageze nko kuvya imigambi basanze mu Burundi imigambi itigwa neza udashobora kubona resulta yayo udashobora kubona ingene bayipima udashobora kubona iterwa ugasanga imaze imyaka myinshi gusumbiye yari iteguriwe ugasanga uburyo ingene bukoresha muri iyo migambi ntibukontororwa neza ivyo rero ni gipimo bashizeho barabibona barabigaragaza tuhari urumva rero abategeza kwisubirako bashobora kuba abahinga babishoboye canke batabishoboye babishoboye ntibashake bagakoreshwa nabi canke batabishoboye naho bari babishaka urumva byose ni leta igeza kubira kuko urabona noneho neje bundi we uribuka umushikiranganje wa mbere yahamagaye abantu batwara ama project kandi bakama project cegwa none ntuvyibuka imigambi banki yose imigambi yose urumva ni finance na mahera bavuye mu wafasha ko muri budget harimo amahera yo ngaha nayafasha ubundi byose biri hamwe mugabo byose byerekana ingene abakozi ba leta nk'abashobora kugira uruhara mu kudindiza imigambi ntishobore kuja mu ngiro ikindi naco niyo migambi itunganywa nabi ugasanga itarikira kogwa we ntuyibonye no kwitangwa ikintu yibonye physique maruga no ntuyibonye physique no kuvuga amahera barakugiye ko yasohotse mugabo utabona icyakozwe kwihangiro ntukibone kandi ibyo rero turabimenyereye mu Burundi ucumengo ni ibintu bisanzwe ikintu kibi mu Burundi nuko turiko turamenyera ibintu uko bisanzwe kandi bidasanzwe aho abandi bavuga tuti nyabuna bakoma induru twe tukabona umengo ni ibintu bisanzwe ico kintu rero c'ama projet haro nk'igitabo bita PIP Programme d'investissement public ni igitabo gikomeye cyane mu bisanzwe iyo budget sohotse hacasoka nico gitabo gitororokanya imigambi yose izohwa muri uwo mwaka bavuze ati hazuba kwibarabara hanaka tuba tukija muri ico gitabo bavuze ngo hazuba ku iki kanaka haja muri ico gitabo ikintu cyose kandi kikakurikirana baca barekare yuko haza hari imigambi ubwa mbere imigambi yadukiza kumbure idafitiye akamaro abarundi ugasanga uwo mugambi wo wuzanye kubera inyungu zo ukuramo wavuganye n'uzo ukora igice uzokuramo kandi kwera twese twibereye mu vyacu jewe nibere mu vyanje Francis ibere mu vyiwe nitugo turabikurikirana umva na wa mushikiranganje niyo abatereka arakora umugambi uteguwe ntituzobimenya nawe ntavya azobazwa azotegura umugambi ushaka umuha inyungu ziwe n'ahatantuze yatanyungu izo bikirazanira abo bijejwe yavuze paragraphe ati cukora utambariye nta kamaro geza ngo kingira kimarire uraze nk'amasoko yubatswe hagati mu gihugu n'ubu usanga impene arizo ziriko ziratemberamo ari amasoko yatwaye uburyo burenze ikindi naco no kwavuga bati nubwo umugambi bari mwiza kugira ukurikirane no kuja muri ico gitabo kandi ukabuzwi mu mafaranga leta izokoresha nk'ibiriko birubakwa ni vyiza ntawe uvyanse dufate nk'iyi stade ni kuvuga ntihabe imigambi nziza iyadukiza irikirwako ni vyiza ko yubakwa kandi ni vyiza ko twari tunayikeneye kubona inkino mpuzamakungu zidakenewe mugabo ababarura bavuga bati iyo niyo stade irikirwakwa nije muri ca gitabo kimwe by'imigambi bayikurikiranire mu yindi bayirabe barabikenewe barabe neza uri karayuba kuba ari we byose tutu ku buryo bavuga bati
ibintu byose babizwe d'avance ariko hariho nk'igihe baba bavuze bati abarundi ngo barashoboye ugasanga bariko bariyungunganya kugira bayikore kumbure itarinze kuja oye none wewe ntutanga ikori amafaranga leta ikoresha umengo ngo biyungunganije ayo mafaranga leta ikoresha sa makori y'abanyagihugu noneho yandi baba batanze abayitwa ngo iki abayitwa ngo iki yo gufasha igihugu none aya makori sa yo gufasha igihugu urakoze cyane ariko byose byo gufasha igihugu ahubwo tuse uri kubija mu muco ko naho ushiraho ikigega gifasha naco kijegwa no bushiranganje biga cyane tuvuga tuti contribution spéciale kuri iki nibisanzwe ico kiga kirashobora kuhaba intererano kikajaho kikazokontorwa uko agendazi naraciye mu bihugu vyinshi ingene wasanga abashikiranganje babikora bihugu bimwe bimwe wasanga nk'umushikiranganje ati nyimba istade izokwakira abantu 40,000 ndayikoze utarikira kontorogwa ndoca nuwakaniye abantu 20,200 none kumedara atabizi uyu ko atabizi je ntabizi unatabizi ninabona iyo abantu 20,200 nzoyishima uko sinari nzi yizuba kuyariyo je ndashima kubera ndakibonye mugabe iyo nza kumenya nti niteze stade y'abantu 40,000 ugacumwe y'abantu 20,200 nca nakubaza niteze igorofa y'amagorofa 15 ministeri ngaca mbona wubatse 8 nzokubaza indwi yo zaroye mugani wampisha izindwi ko za 15 nkabona wubatse igorofa inzu y'amagorofa 8 nzoza kuguha amashi wubatse kabisa ikigorofa kumba yandi urayanyikije ivyo rero muri guvernance budgetaire nivyo dutegeza guhagurukira tugashira ku ruhande urakoze cyane Faustin rekangaruke kwa Francis Rohero musanzwe mbere muri mwimunoseri bijanye n'amategeko nibiki byo shimikigwa ko kugira koko ino budget programme igirira kamaro ku gihugu urakoze Faustin kubivuga umva mu bisanzwe bivuze ngo nibiki twoshimikira ko urorero bumwe twagiye turabwumva yego sine ikibazo y'uco banga urorero mu bisanzwe budget iza yisunga ikintu umuntu ari kararondera no kuvuga ko uvuga ati mu myaka minaka nzoba nabagejeje aha arazi budget turiko turarondera igituma ayishaka mu kanya warubajije uti mbega abahinga kamaro k'abahinga naka turi mu gihugu kenshi usanga ko muhinga no kuvuga ivyo umuntu yize mugabo ni bande bafata ingingo muri iki gihugu n'abanyepolitike bivuga yuko uri umuhinga mu bushikiranganje ivyo uzi ushobora kuba ubizi n'ingene wobigira neza mugabo ubigira uko umurongozi yakubwiye ugiye kuraba rero nk'iyi budget ingene iba yaduze ibice bishika 70% bija mu byo bita ibikorwa no kwitanga iki budget de fonctionnement bimwe ibyo bakenera ingendo nibindi byose ibyo by'imishahara nibindi byose yego ibintu byose bijamwo nivyo bitwara ikibanza kinini umuhinga abayagize iki agira ivyo wamubwiye ibintu biraba nk'imigambi ija mu vyerekeye bigwiza umwimbo biri munsi y'ibice 30% niwe atabazi ivyo ari byo ni wewe umuha intumbero iyi politiki ivuga ngo tuzoba turiko turatunga mu myaka 20 ni umunyapolitike niwe ategeza kumubwira ati ibintu bitwara amahera bigabanye ushiremwe ibigwiza umwimbo umuteknisiye rero byo bavuga ngo umuhinga aba nk'umukozi aza gukora ico yatumwe umubwiye uti ivyo korora abanzu birindire ivyo kurima abanzu birindire umpereza amahera ngo mba gutembera araguha amahera ugatembera kuko igikorwa ciwe no kugamburukira abarongozi ikintu rero gikomeye je ku bwanje so kuvuga ngo abahinga ngo bokora iki ngo twe ngo twohanura iki no kuraba ahubwo umutima w'umurongozi ico yipfuza gushikako abakizi muramaze kumva mu minsi heze umukuru w'igihugu haraho yidoze cyane kenshi akabivuga ati abo bakora ntibari ko baramufasha akanavuga yuko batariko barakora ataco bakora ko bahembeye gubusa mbere yarafashe n'ingingo aranazitubwira aravuga yuko wenyene agiye gukora kwikorera nk'imanza zimwe ku mitumba zahora ashika ku mitumba ngo yicira imanza wenyene aranavuga ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'ubutunzi azobareka bakaba nkuko yabivuze abantu baraho mugabo we ko agiye kuvyikorera no kuvuga iki agiye kubahemba kandi batariko baramufasha mu gihe tuzi ko abahinga bakora ivyo babwiye batabikoze urababogoza ha mukarongera abantu babikora mbere bo babikora ushobora no kuba
ari abarundi ubishatse ugakoresha abarundi babishoboye ni benshi vyanagoranye ushobora no kurondera n'abanyamahanga babizi gusumbya bakabikora kandi ugasanga ibintu biragenze neza rero je nibaza yuko ico uvuga ngo ivyo twoterera muri inyeni ahubwo ni icuwo uwo yifuza ko igihugu kimera gutyo onye ni wazi ivyakeneye ntabifate abikoreshe ego kuvuga yuko no munsi imigambi yashizeho ari imigambi myiza umva nico fasa ariko aravuga kuko igihe vision y'umuntu tutaba tuyibona twari tugeze mu bihe ubunye ukoresheje ama video n'ibindi byose abantu ushobora no gucapa igihugu bakakibona ingene gisoka babwiye ati imirimo izo bisa guki bisagara bizaba bisa guki ibintu byinshi bizaba bimeze gutya ivyo abantu babonye birabaha kanovera ko kuvyifuza gusa imvyo batabibona aha turi mu majambo mu vyanditse bimwe bimwe bije ntibabona n'ivyo ari byo n'ibintu by'ibiharuro abarundi rero ntibazi bati mbega ico gihugu avuga kizoba giteye igomwe mu myaka 20 n'ikiye ushoboye kubicapa barabara bigerageza kuvyiyumvira bigatuma n'umuntu wese agira ubwira agira ati bijya bintu naje no vyifuza nanje no bironka aho rero nibaza nti nico nogira niyo ntambwe igira gatatu bikenewe ubwa mbere kwerekana ico umuntu yifuza ubwa kabiri kugisatura mu migambi ikomakomeye izokurikirana kuvuga ati muri imyaka 7 bizokogwa ibi mu bizokurikira hamwe nk'ibizokorwa kuva mu myaka y'ibihumbi 2027 nibikurikira bitangurwa kwigubu ntibize kwigwa yageze ko nk'ubumengo turiko dukorera ku kanya gato ubunyene bijira sose ngo hari imigambi nayo ntituyizi urumva bamwe kubera ubwira nka ba Faustin yo ndashobora kuba ndiko ndatora udupapuro hirya no hino twibivugwa mugabo abarundi ntibazi imigambi tizokora umwaka twese dufise ijambo ku munwa ngo budget programme mugabo ninde azi imigambi izokorwamo rero igihe ibijanye na investissement uno mwaka bizoba biri musi y'ibice 30% bisigura ko bitazoshobora vyo nyene kuriha ibizoja mu yandi mahera bisigura ko imigambi twifuza gukora no mwaka ishobora kutaranguka neza itarangutse neza tuzoca tuyisunika mu mwaka uzokurikira duce tugunda ivyo muri uwo mwaka hanyuma usange kimwe twifuza ntitugishitseko bahinga bazoba bari ngaho mugabo munyapolitike ni wafata ingingo ategereza kumenya icaronde murakoze cyane kuba dufatiye mu nzira ndabibutse ko turi mu kiyago cuno munsi abatumire turi kumwe ni batatu turi kumwe na Faustin Ndikumana n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba kandi arongoye ishirahamwe Parsemer ihamagarira abarundi guhindura ingendo Anatole Iradukunda yahoze ari umucamanza muri sentare igenzura amatungo y'igihugu eka turi kumwe kandi na Francis Rohero umunyepolitike yigenga yanonose nawe nibijanye n'ubutunzi ikiyago cuno munsi tukaba turiko turabira hamwe ibijanye n'igenzurwa ry'amafaranga leta izokoresha muri bwa buryo bwa budget programme no kuvuga amafaranga leta ikoresha ifatiye ku migambi yashizwe imbere n'ukuntu iriko irarangurwa reka rero ubu naho tugaruke ku kibazo gihambaye cyane kijanye n'itangwa ry'amasoko ya leta reka ko muri ico kibazo tukibaza Anatole Iradukunda uno munsi bijanye n'itangwa ry'amasoko ya leta kuko ahanini amafaranga akoreshwa bahagaze ku masoko canke kumbure mwe mukiri muri yo sentare mubona byifashe gute ishusho niyi murakoze cyane kuri ico kibazo cerekeye ingene amasoko ya leta atangwa mu bisanzwe amasoko ya leta muri rusangi aca mwihiganwa ry'ababa bifuje gushira mu ngiro isoko leta iba yasavye yuko rija mu ngiro kuko imigambi mikuru ishigwa mu ngiro baciye muri aya masoko hanyuma rero muvuze muti mbega bimeze gute turabona yuko kenshi amasoko menshi ashigwa mu ngiro n'amashira hamwe nico novuga amasosiyete cyangwa ama entreprise amwamwe kandi ukabona ko kenshi azaragaruka hanyuma sinzi ko coba biva ku abahinga dufise bake mugabo turashobora no kwibaza yuko ico ivyo bishobora kuba biva nuko atabwira bukomeye cyane buba buriho kugira ngo baha amasoko abantu batandukanye bashobore kushira mu ngiro rero ivyo dusanga kenshi sinovuga ko amasoko yose yama ari mutunenge harimo amasoko meza agenda neza ukabona yuko yashizwe mu ngiro neza mugarimo n'amasoko dusanga harimo utunenge kuko uravye uramaze no kuvyumva yuko n'umukuru w'igihugu yidoza avuga ati uravye ingene bariko barubaka ngaha ku mpanda ati biraboneka neza yuko harimo habayemwo gusamara canke gukora nabi uwo mugambi turabona nibindi nk'aya baraje jiji murembwe zande zisa nizahagaze amabarabara ukabona yuko ariko arashigwa mu ngiro
nabi rero novuga nti imigambi mikuru igira akamaro igihe hari ibintu bitatu byiza byagenze ubwa mbere igihe hatabayemo akarenganyo mu gutanga isoko icya kabiri igihe isoko ikirashirwa mu ngiro habaye igenzurwa ryiza byo kuraba yuko by'ukuri bariko bashira mu ngiro umugambi nkuko bari bawugize ubwa gatatu nuko abantu barihwa amafaranga ari uko bashize mu ngiro isoko barose ariko rero rimwe harusanga bishikwa sanga abantu barose amafaranga mugabo ugiye kuraba ico bategeza gukora ntibagishize mu ngiro rero cubona yuko habayemwo utunenge rero novuga nti kuvyerekeye amasoko nibyo intambwe iriho mugabo twovuga tuti haracasike ivyo kogwa kandi byinshi ivyo kogwa ubwa mbere nuko usanga harimo influence y'abantu ugasanga mu isoko yabaye ari jejejwe kuyikoresha ugasanga hagiyemo umuntu wanje nashizemwo harimo abana harimo inshuti harimo ugasanga ka mwana wa mama karoye mu isoko rero ico nibaza yuko ari ikintu cyo gukosora aho umuntu acibaza none akazi canke igikorwa cino sentare kumbureho yaca ikora iki imbere yuko birinda gushika hiyo canke imbere yuko n'iryo soko rishigwa mu ngiro muraza kuvyumva neza sentare nakoreye ubwa mbere nuko igira igenzurwa inyuma yuko ibikorwa biba byaramaze gukorwa byaraheze kenshi rero abantu barakunda kuyihenda kumva bavuze ngo kurdekone ngo yategeza kuba yakoze ibi ico nicari gikorwa cayo muri uwo mwanya mwo kwera hariho ubugenduzi bukuru bwa leta bwategeza kuraba ibikorwa biko birakogwa hakaba n'ubugenduzi bw'ubushikiranganje kubera hariho le responsable des marchés publics kenshi abari umushikiranganje arafise ubugenduzi mu bushikiranganje bwiwe bwategeza kuja kuraba yuko vy'ukuri ikintu basabye ko bokorerwa kiko kirakogwa hanyuma hari ubugenduzi bwa leta bwategeza kuja buja kuraba nabwo buti mbega ko hari ibikorwa biko birakogwa vy'ukuri biko birakogwa bifatiye kuvyo twemeranije mu masezerano yo gushira mu ngiro no soko rero sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta izociza kugira igenzurwa mu inyuma no kuvuga igikorwa kiza cyaraheze kuko bagira ico bitaro control externe mu kinyamazuru niko twovyita rero ijya sentare irafise amategeko yigenga irafise n'ivyo itegerezwa gukora naho nyene urabona yuko bikenewe kuzosubirwamwo uravye ni n'amategeko yigenga ubunyene novuga ntahuriranye n'ibikorwa yategeza gukora ubunyene kubera hariho integuro y'itegeko ryasaba guhinduka muri kurdekone gushika none umunsi itaraja mu ngiro hari nk'ico bita mission juridictionnaire n'ubu ntiragera hija mu ngiro kuko nta tegeko ritegekanya ingene iyo mission ishobora gukorwa gushika no munsi rirabaho hanyuma rero novuga nti ubwo bugenduzi bwa leta rero bwategeza kuca bugira isuzumwa ibikorwa bikiko birakora rero ubonye isoko itagenze neza nuko ababaye mu gusamara rimwe murakoze cyane Faustin mwumvise yuko hari amasoko amwe agenda neza kumbe n'ayandi agenda nabi mbe iritangwa ry'amasoko ku gihugu mubona ari kimwe mu bishobora kumbure kuzingamika ino budget programme igihugu kiba cihaye gushira imbere urumva mu bisanzwe iyo turiko turavuga ngo budget programme ngo amasoko uri kuravuga ibintu kumbura abantu batabona umuntu w'umurundi niyumve iya ma programme isoko no kumubwira ati uzobona ibarabara ryubatse gute uzobona igitarugwa cubatse gute uzobona ishuri ryubatse gute ico nye nabona nje dukeneye kubona urumva isoko rero ritanzwe nabi turashobora kwaje ko turaharira ngaha ngo amategeko nibiki mbwa abari bagatuti nibubaka ishuri rigaca ribomoka iminsi mikeye nuko isoko ryatanzwe nabi none amahera asohotse ukabona ico kintu nikiruba ku isoko riba ryatanzwe nabi yavuze ivya mpanda nibindi ni menshi hari ibintu byagiye biraba amashuri akuba agaca bomoka amarabara akuba ugasanga ngo amakushe nukuvuga ingene ibya byikaburi ingene ugasanga nibikeye barabara gaca riketu kuko nyene rigasubira kuba nka makadamize gutyo bari ibintu rero urumva hari amahera asohotse gwashura bani cakozwe icarico urumva rero ni ikintu gihambaye bya bintu byose dukeneye finalement bizoca tuzobonera mu masoko
nyimba ari no ku kazi ushaka kuzana naho uri muri mu gisodo ushaka kuzana ikigwanisho gikomeye kizokingira igihugu ni wazana indege abantu bamwe indege zitaguruka nibiki dogo isoko burya uzozana nk'impuzu zidakwiye ari nk'impuzu z'igisodo z'abapolisi uzane izica zicuya uzozana inkozi zidakomeye uzogaburira nk'abantu ibyo kurya byaboze uri nk'umudirecteur w'ishuri bagurira ibiharage byaboze dogo isoko hajya niho haberama ububisha kandi nabamwe bari biteze kubona ikintu c'iterambere niho baburira umunyeshuri uvuze kuzomugaburira ibiharage uhaye amahera directeur w'ishuri umva amahera arasohotse yanditse ngo azogura ibiharage none directeur ntiyagura ibiharage byabuze umunyeshuri muri budget hasohotse amahera yo kumugaburira ibiharage mugari ibiharage birimo ubunyundo nimbe niki urumva ni isoko rofi narumani abana bazobona amabati bagurukira ko bariko bariga amara yasohotse urumva rero ni kibazo amasoko rero ibishora kuyazinga mikaroni byinshi hari bijaye na controle yayo amasoko controle yayo birahari abategeza kubiraba hariho autorité de régulation des marchés publics harona direction aho bategeza kuraba ko amasoko ari karagena neza mugaye kiza kwereka yuko amasoko harimwo ububisha babigirana nuko ubona ko ari ibintu bitegurwa n'abantu benshi kandi bagena birapasa ugasanga nko mu isoko ya leta kugira hasohoka amahera menshi ikaramu bahize ku bihumbi 7 ikiro c'ibiharage kiri ku bihumbi 612 ukabaza ibintu ukabona ibintu n'ibintu byararenganye bose birahera ubugageno ukaba nk'ibarabara canke ikintu kidakomeye cakiriwe hari umuntu kwakira kuri reception ubati none uyu muntu yego baratanze isoko barabwene bizaba bimeze none nawe yakiriye iki kintu akacebenza ko nyimba ari barayemeje ko yakiriwe umva reception ikintu gikomeye urumva kucakira ico kintu cyo gihe rero ucakiriye kitameze neza nawe ufise mu ruhara umva wakira ishuri zoca ribomoka we wavyakiriye umva ubibona umva baca bahera kuri dawo bakazoshiramwe ibintu guca kucakira ikitara cyo nuko abakomeye bo hejuru bakunda kudakurikiza amategeko cyane naho yakurikije mugabo bakavuga ati bikora ukumwe isoko rizoronka naka abafise inguvu hejuru bakabijamo gasanga wa mu directeur canke wa muntu nawe ntariko aragira ivyo amasoko rero biriko biracanisha mwa ahantu no mu makomine ugiye usanga musantare karagwana na conseil communal abayitwara bo mu mugambwe usanga bose ari indurya soko yihe naka kugira umwe wese agira ico yijyako urumva rero ahantu leta itagabiye ibyabije programme urumva bizoguma ari impapuro nyene muri sentare twumvise yuko bo baza gukontrola ibyamaze kurangurwa burya none umuntu yohera hehe kugira koko barabe yuko iyo migambi yashizwe ni direction nationale des marchés publics mu vy'amasoko ico kintu kirahari kiza kira amasoko nyene ari karategurwa hari autorité de régulation n'abantu bashobora kwitwara igihe barenganijwe mu bisanzwe hari ibintu byari bihari ni irasohana raporo ibaza kwija no muri cour de compte raporo ya autorité de régulation de marché bikugira barabenga amasoko yatanga mbwa nuko vyose mengo afi de compte bica bibikwa mu kabati usanga nta wahanywe nta wagize iki nuko imeze nico gituma navuze rero ni ca kuja tuvuga tuti mbega ya makori nerekana ngaha yigwije inshuro 3 ya madena guma fatwa mugabo vya bintu ntubibone bikomeye naho rero twitwa tubwira leta ati iyo budget programme kumbure umukuru w'igihugu avuga ati barayanka nyene kumbure haravuga ati none karabaye nahora ngiye kunshira isoko nshata umugambo ko ndawumva mugare by'abahinga rero abivuga navyo abivuga nivyo kuko burya ikintu cyose n'abahinga je niko nakivuga hajya abahinga ni watwarisi bajya abanyepolitike n'abantu buriyanta bagashiraho umwuka kugira abantu ntibagwanisha mbabe ntihabe umwuka muri mu gihugu mbwe ibintu byose bikogwa n'abahinga ni washaka gwanya igituri ucufata abahinga bakugiraho strategy ni washaka kugira politique de santé imiti ko izokogwa n'abadokteri n'abahinga ikintu cyose ukeneye kwisi n'abahinga bagikora hajya nibazaguhende rero n'umushikiranganje bunye politique yongera bakaba ari n'umuhinga kuko buhinga nibwo butwarisi igihe covid yatera abanyepolitike baravuga bagahura mugabo hategeza kuba ishirahamwe ritora vaccin ry'abahinga ritabayeho ntaco bivuze bagera abantu
tuza kumenya abahinga n'amarifari ko abahinga abataba twira twavuga ngo abapfumwa baki mu kirundi ngo baki nimba barafyitiriza intumba mu gifarata bango nabasharatani iki n'abahinga hari abaza kubesha ngo bashoboye ibi ni iki kubera ari mwene wanyu ngura umuhinga ushoboye iki ugaca umuhereza agacubaka ibidakwiye kubera ari umwana wawe ati kora ibi atabishoboye ugasanga ni kibazo. Urakoze cyane Faustin, reka tugaruke kwa Francis turiko tugaruka kuri bino bijanye no gutanga amasoko, itangwa ry'amasoko ya leta. Mwumvise aho sentare imeze, mwumvise Faustin yagarutse kuri ijya direction ya régulation kugira barabe mbe koko mubona kugira habe igenzurwa ryiza ryano masoko habura iki kugira koko igihugu giteze imbere. Ukibajije neza uti habura iki? Amategeko ariho, ingene bigenda byose barabizi, abo bantu babikora sinibaza ko ari abantu bavundurwa ahantu baja kubikora, bose barabizi. Mugabo karahara mu ruganda ntibacura. Burya hariho ikintu kenshi kitavugwa cyane mugabo umutima w'abantu, kuko ibi bintu uko byo babimeze kose hari n'igihe nogira nti hopfuma hataba nihiganwa nimba ari byo bazi oya si byo mvuze mvuga nti hopfuma hataba nihiganwa mugabo abategesi bavuga bati iki kintu turacifuza bakakituronsa. Hari ibihugu twese tuzi byatwagwa mu mukaza atana amamarche abaho mugabo ibintu bikomeye ugasanga biriko birakogwa. Bimaze iki kuvuga ngo turi muri demokarasi ngo hari bayihiganwa uzi neza yuko ayo mahiganwa ari kakogwa uburyo butabereye. Rero abanyagihugu Faustin yakivuza abanyagihugu barondera iki? N'amahiganwa nta nayo bazi bagira bati dukeneye ishuri ngaha, dukeneye ibarabara ngaha, dukeneye amazu ya leta ngaha, dukeneye ibintu ngaha, ibi bintu byose babibone. None kubasigurira ngaha anyi ngurumva ngo harabihiganwa ngo hari amategeko ngo hazoba control. Mbega aba anyi yatubwiye abagenduzi, mbega umugenduzi wo mu bushikiranganje burya arashobora guhinduza umushikiranganje yashatse. Umugenduzi wa Inspection Generale de l'État arashobora guhinduza umukuru w'igihugu ivyo yashatse. Nimba aho rero nimba ububasha umunyapolitiki afise buguma hejuru y'umuhinga ujya avuga ngo abahinga bama bakenewe, nimba iwacu ububasha bw'umuyobozi buruta cyane ubw'umuhinga, umuhinga ntaca hindura. Murashaka kuba mwateguye neza amashinge neza kugenda mugabo umutegetsi aje akavuga ati hindura bigira uko mugaca munuma bikamera uko biguma ngaho onye. Ikigaruka rero aho biri amategeko twabama bayarenga bayabona barundi kugira ngo ntibayazi barayazi. Rero ico nagaruka ko jewe nibaza nti uno munsi mukuru w'igihugu abari karavuga ati nipfuza ibi arahanahadikiriza mu nduheze yaravuze abantu ngo mwabishaka mutabishaka ngo ni inka barayijana ku rugomero ngo itabishaka. Nibaza rero yuko we uno munsi ari karumva ko afise ingufu zo gushobora gusunika abo bantu mugabo nawe mba numva ko bitoroshe ingena zo kubasunika ingena zo kwira hose haca hagaruka ico nifuza nti Faustin abari karagira ati turiko turigisha abarundi guhinduka mbega kuva parsemi bayeho haraheze imyaka 200 hafi mbega abo barumvise ivyavuga uno munsi barageze kuja mu leta bagashobora guhindura. Mbega amashirahamwe yose ari karahanura abantu agira ati turashobora ejo kwizera yuko iki gihugu kiriko kiraramura umurindi w'abakiri bato bashobora kumva yuko ibintu vya leta ari nkenego. Biriho henshi aho usanga umuntu ikintu cyo mubiri we agitwara akagitahana muhira kugigira iciwe kandi cari ca leta. Rero umutima jewe ndagishingiraho ko mu bintu bitatu nkunze kuvuga cyane cyane nshirako umutima udahari ubuhinga bwose ntaco bumara. Kumbure turangiza ga Francis tugaruke kucokogwa bishobotse interano zanyu kugira rino tunganywa rishasha ry'amafaranga leta izokoresha muri mwaka rigende neza nizihe turangiza. Yego cyane jewe ngira ngo ico no saba urabona muri aya mahera tugiyemwo deficit ico bita deficit budgetaire ni kinini inya kigeza hafi ku bice 18 birenga kwijana. Ikintu nk'icyo ndakibonye je kirantera ubwoba kuko kenshi deficit yoba yoroshe iyo iri nko ku bice 5 canke munsi n'ivyo bisabwa neza mugabo nkaha abica binyereka yuko amahera ni menshi cyane abuze no kuvuga yuko naho amakori kandi yari yongereye. Rero ndiko ndaraba nifuza ko amakori mva agumya aba menshi bizotubuza byinshi kandi twerekanye yuko n'imigambi iri kirabaho itari kiraja mu byo kugwiza umwimbo. Rero ico no saba ubwa mbere n'ukuri nuko nivyashoboka
aya mahera ingene bariko barayarondera ivyo byose azoca ko narumvise ko n'umushikiranganje ubutunzi avuga ngo bazorabira cyane ku vy'amatelefone bagire gute nkuko umengo ni ikintu kinini nya cyane kizoba kibonetse umenga amahera dushobora kuba turiko turarondera hacana cyane hatari mugabo ni bamve ko icambere ni bemere kugwiza umwimbu cyane cyane nayo ubundi birashobora kuzodupfana mu mwanya bidakunda kigira kabiri nifuza nuko amahera leta iri kiragira ni yaduze cyane cyane iraba yuko bica ku by'abanyagihugu barondera bashobora gukora bakaronka yego hanyuma ikigira gatatu je ngira ngo nsaba n'ubunye nukuri amakori y'abanyagihugu iyo agabanutse na buhoro buhoro bituma n'imiburiburi ubutunzi bwabo busa n'ubwiyongereye cyo no kwita revenu disponible mu mihana yabo mu bamungo ivyo rero bishobotse birashobora gutuma haba gisahiriza rikenya bitabaye tuzosanga amahera ari karondegwa ni menshi cyane aguma arondegwa atume ico bari bifuza citerambere tutashobora kugishikako nivyo bintu bavuze ngo byo kugenzura n'ibindi byo kugira gute ni uwo mutima wo kuvyifuza no gushobora kubigira neza nubeho kuko abantu dufise ntibaca bahinduka ku mwanya rero mba nibaza nti abantu yifuza gukorana nabo muri ibi bintu ntagume asa nuwagiriza abantu gusa ahubwo nagira ati je ngira ndondera umwaka abantu byukuri bagiye kumfasha ibi bikorwa ntagume ata umwikomo ku bantu ngo ntaco bamufashije tuze tumara umwaka usanga atana cakozwe ngira ngo nogeza ngaho murakoze cyane Francis turangiza anatora ikibazo n'icya kindi nyene mu intererano yanyu mubona ari yihe je intereranje ya mbere nuko mubona tugiye kwinjira mu buryo bushasha bwo gutunganya no gukoresha amafaranga ubwa mbere nohimiriza yuko abajejwe kino gikorwa buhimiriza cyane bagashiraho n'inyigisho mu vyerekeye gushira mu ngiro ino indinganizo shasha kuko ni indinganizo shasha kandi isaba ubuhinga isaba n'ubumenyi bijanye navyo rero ico bofasha kuba ariko barabikora kugira ngo bagire ubumenyi bukwiye kubijanye n'ico cya mbere cya kabiri nuko imigambi yashizwe imbere bogerageza igashigwa mu ngiro neza ku buryo za yishura ku bibazo bifise abarundi icya gatatu nuko nkuko Francis yabivuze avuga ati ibi bino imigambi iriho haje imigambi ituma habaho iterambere mu butunzi cyo bita budget d'investissement yuko yoduga kugira ngo abantu bashobore gukora imigambi ishobora kubateza imbere je havuze kucerekeye kuduza amakori naho yoduzwa mugabo agatumbera mu bikorwa bituma ibindi bikorwa biteza imbere abantu biriho byogenda neza kuko amafaranga ya leta baye menshi akaja muri cyane bakaduza le budget d'investissement bagashiraho ibisata byofasha abantu dufate nk'ubu twese two turarondera ingene igihugu cyo industrialize twoshika ku buryo bwo guhingura ibintu byotuma bitanga akazi ku bantu benshi rero ico cha industrialisation turakeneye ko dushobora kugishika ko kugira ngo abantu bashobore kuronka ibikorwa bakora babajene mubona bifuza gukora bakore mugabo baronke bya bintu novuga ntibyibanze nimba ari laboratoire nimba ari amabarabara meza nimba ari bya bikorwa byotuma umuntu wese ageze mu myaka yo gukora yokora ego murakoze cyane reka turangirize kwa Faustin Ndikumana mwe intererano yanyu niyihe muravye icokogwa cyane kuri no ndinganizo nshasha byose babivuze vraiment ntaco mbona nongera ko kiretse gushimangira yuko mbona nifatira ku bintu bitatu hariho ibijanye no gukorera habona umuco gukorera mu muco ushaka kuba budget programme bijana nico bita transparence amundi uraze kudukene tumenyere ko amaze kutokora ibintu mu kinyegero tukagira imana tukaca tubihisha n'abarundi basanzwe bavyitaho buke batanabimenyereye bikaca bifatana ugacumengo nta kiraba ikindi urumva bamwe bashaka korera mu mwijima abandi nabo n'uwo muco ntibazi kurondera bica byononekara ikigira kabiri nivyo ibyo byo gutegura imigambi neza bya budget programme bari kubarabona mvuga ibyo budget programme bya mu Burundi nabayivuga ivyangombwa byose ntibirajaho mu vy'ubuhinga oyebye ntibirajaho nta budget programme mu vy'ubuhinga iratangura biracameze nk'ibintu by'ibyifuzo mugabo twizere yuko abo bahinga ariko barabikora bazofasha leta
ku buryo ibintu bizoja mu ngiro n'ingugu iyo migambi igategurwa neza. Hama kubijanye na budget d'investissement na budget de fonctionnement musango iyo ngwano ya mihari mwaka kuri ibihugu by'iwacu zanze ngene bikunda kugurana bitangura kubera amahera dutoza na ya fonctionnement ari n'ibihugu binanirwa na fonctionnement kandi ariyo yibanze fonctionnement nibi by'imishahara ni wagumburi kwaraba na fonctionnement yego hari amahera yonone kara muri by'amamiso nyene nibiki mugabo hari ibintu bijaye no kushiraho nyene inzego ugashiraho umutekano bagakora bagahembwa barimo bagahembwa haro nimbi gusanga ari yape nibigira kubwanje rero naho aya mafaranga yatojwe twitoreza mu gihugu yobanza banza gafasha inzego ko zikora muri fonctionnement bigakwira hanyuma ayo bita ko hari amadini ushobora kwaka hanze nandi make yo mu gihugu akazana ya migambi iterambere izozira vyuri yindi nta kibazo hanyuma icanyuma rero wa mutima bijya ngo umutima gushaka nkuko Francis none yabigarutse gushaka bijya bakubwire gushaka bavuze kugwanya igiturire no bijya by'igiturire no kwikunda mu bisanzwe c'est l'égoïsme humain mu bisanzwe bijya Francis avuga ningene abantu bagwanya egoisme ime kwikunda no gushikira ico bita intérêt général burya gituriye naho cadukira burya bajya bose ubona batari ko barakora mu mategeko ni inyungu zabo en fait hagwana inyungu z'umuntu n'izigihugu kujya kudashaka ningene yasoko imuha inyungu ziwe ningene cyakire kimuha inyungu ziwe uko gushaka rero ari kwa president hajya gwana n'abajyanye agwana no ko bashaka inyungu zabo badashaka inyungu z'igihugu urumva rero umuntu iyo kamere yo kwikunda intwari ibere n'isigura ni ya mategeko n'ibiki byose ushiraho kugira ico giturire kigwanywe uhana ku nyungu za bose ushira amategeko agwanye giturire ku nyungu za benshi kugira ugwanye ko umuntu iyo soka yihariza kugira ikuremwe inyungu ziwe wenyene. Murakoze cyane Faustin Ndikumana na harero duciye turangiriza kino kiganiro mwumvise yuko twe dufise abatumire batatu Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ukaba kandi urongoye Parseme wakoze kwitaba kino kiyago. Murakoze kwa mwadutumiye. Anatole Iradukunda wahoze uri umucamanza muri sentare igenzura amatungo ya leta wakoze nawe kwitaba ubutumire bwacu ndabakengurukiye cyane kubona mwadutumiye. Reka nshimire Francis Rohero umunyepolitike yigenga uri kandi n'umuhinga mu by'ubutunzi nawe wakoze kwitaba kino kiyago. Murakoze cyane kudutumira no kuduhuza n'abatwari kumwe abashimiye n'abadukurikiranye bose murakoze. Mwakoze rero mugire ibihe byiza nimugiraho muba mwubahwe naho butaha. Una Una